yakorewe abatutsi mu Rwanda, CNLG yagaragaje ko u Burundi ari kimwe mu bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo birimo gukoranira hafi n'abasize bakoze genocide hano mu Rwanda. Twashaka kumenya nkamwe mwayoboye urugamba rwabohoye u Rwanda mugahagarika na genocide ku muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse na Loni byagaragaje ko ibikorwa biri kubera i Burundi bikomeje byara genocide. Nyakubahwa Perezida, mwiteguye kuba mwakora iki nk'u Rwanda kugira ngo haranaho hataba genocide ibya gihugu? Abarundi ntibigeze n'umunsi n'umwe barota batera ikindi gihugu. U Burundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro, ikintu mukimenye. U Burundi n'abakunga bimenye ni igihugu mu mico n'akaranga k'abarundi kabasoko n'abasokuruza turi abanyamahoro. Mugabo tujya dukaravye udutera turivuna katukivuna neza. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Sha abantu bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abangabo bakanura. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo ya zose. Uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba. Bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha. Ubu niho dushobora. Ibyo mu baturanyi njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda. Nibyo navuze hariya. Uwampa ngo babigire vuba nkwerekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze naho ibindi byo bakora hariya ubwo nyine tuzatanga. Byose byatanguye kuwa 13 Rusama mu mwaka wa 2015. Umugwi w'abasirikare wari uyobowe na General Godefroid Niyombare batangaje ibogozwa cyo wari umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ariko iryo hirikwa ntiryagenze uko byari byateguwe, kuko mu basirikare havutse kutumvikana. Abashigikiye Petero Nkurunziza barushije inguvu abashaka kumukura ku butegetsi. Byateje umutekano muke, aho bamwe mu bapuciste bafashwe abandi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bahunze baje gushinga umugwi wa gisirikare witwa Rede Tabara urwanya ubutegetsi bwa Bujumbura. Ibi byatumye imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi itosekara ndetse n'imipaka irafungwa. Amakuru y'ibanga avuga ko ubutegetsi bwa Kigali butigeze bwumva bufise umutekano mu gihe CNDD-FDD iri ku butegetsi. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwagiriza Burundi ko bucumbikiye interahamwe bukabafasha gutegura ibitero bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko nyakwigendera Petero Nkurunziza yarabakurira inkoni ku gishitsi, akabaremesha babwira ati nta muntu n'umwe azobatera ku gihugu cy'u Burundi bitandukanye n'ibindi bihugu. Ati abarundi n'abanyamahoro, nta muntu n'umwe bipfuza kugirira nabi, atari kuduteye turivuna. Ko hariho mu kwezi kwa 11 guheze hari abateye, aravuga muri Mabayi mu ntara c'Ibitoke, kandi vyemeza biriho yuko vyakozwe n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabifise, ivyemezo turabifise. Aha rero nashaka gukebura abarundi, nagira umuntu yibaza yuko no mu mvugo no mu ndinganizo y'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasezerano duriyeko abarundi mumenye neza yuko igihugu cy'u Rwanda s'abasoda mu Rwanda bateye Burundi, ni igihugu cy'u Rwanda cateye u Burundi. Kuko uteye abasirikare b'igihugu bacungera imbibe ubuteye igihugu. Abarundi bwa mbere mumenye neza mutahure yuko igihugu cy'u Rwanda cateye u Burundi, nabwo bateye Kirindiro, bateye u Burundi. Bamaze gutera u Burundi rero
mwese muca mwumva neza yuko hari umwansi yateye Burundi tubibemwo tubizi amategeko mpuzamakungu mashira mpuzamakungu turi kumwe n'ivyo bihugu turekana ukuri kubahana ikizira nikirekuwe rero ibi yine ntibaye bwa mbere byarabaye 2014 2015 2016 ivyarabaye n'abandi bose cyo no murahagarika bajya bateye mu ruhagarika twarabafasha bajya bisha abantu baratwemeye neza yuko turabafise no munsi baronse imyimenyerezo mu Rwanda baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi turabafise twarabafasha hana abandi bateje ubundi si bajya bonyene abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyene turabafata baratubwira twarose imyimenyerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera twarabafashe turafise hana abandi igihugu ca Kongo igisirikare ca Kongo cafashe guhera umwaka 2018 uburi mwaka mwama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije abo dufata rero benshi tubabajije bati twebwe twaronse imyenyerzo mu Rwanda duca muri Kongo batumze gutera Burundi baburumva ariko rero sivyo no munsi tubifate nkama mugabo twebwe Barundi tuzoguma twubahiriza amasezerano y'amategeko mpuzamakungu n'amategeko mpuzamakungu kuko Burundi muri za nyigisho nababwiye kuva twabigishe kuzerikana igihugu abarundi ntibigeze n'umunsi numwe barota batera ikindi gihugu Burundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro ikintu mukimenye Burundi n'abakunga bimenye ni igihugu mu mico n'akaranga k'abarundi kabasoko n'abasokuruza turi abanyamahoro mugabo tujya dukaravye udutera turivuna katukivuna neza kuva mu 1994 ubutegetsi bwa Kigali bwarondeje uruhindo intera hamwe aho zahungiye hose harimo no mu buseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yigeze gutangaza ko n'uwahungiye mwibuye bazomukurayo bakamuzana kugira ngo abazwe uruhara yagize mu bwicanyi bwabaye mu 1994. Kubera iyo ntumbero igisirikare ca RDF cyagiye gikorana n'imigwi y'abagwanyi nka M23 mu ntumbero yo kugwanya abo bafata nk'abansi b'igihugu harimo n'intera hamwe. Iyi ntambara isanzwe ihuza FARDC na M23 isa niyagutse kuko hari impungenge kugira igere no mu Burundi. Abenshi bibaza niba u Rwanda ruvuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukorana n'intera hamwe vyo babigiye gutuma M23 ifatanije n'igisirikare ca RDF bakomereza Bujumbura inyuma yo gufata Uvira. Muri iyi minsi heze Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko Rwanda ruriko rurategura gutera Burundi. Ico gihe yabivuga Bukavu yari kiri mu minwe ya FARDC ariko Goma yari yaramaze gufatwa. Uno munsi M23 iri kugerageza gufata Uvira. Mu minsi heze umuvugizi w'ihuriro ry'imihari igwanya ubutegetsi bwa Kongo Colonel Nanga yatangaje ko Uvira bashobora kuyifata mu masaha atarenze 48. Ariko siko vyagenze kuko ingabo z'u Burundi ziriko zirakora akazi katoroshe mu gufasha kurinda iki gisagara. Uvira ni gisagara kiri ku kilometero 13 gusa uvuye mu Gatumba mu Burundi, bikaba kandi ibirometero 26 uvuye Bujumbura. Iki gisagara cha Uvira kiri mu bisagara 9 bikomeye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikaba giherereye ku kilometero 130 gusa uvuye Bukavu. Uvira ni gisagara gifise akamaro kanini kuko gihana imbibe n'u Burundi ku kiyaga ca Tanganyika mu buseruko, mu gihe mu burengero bwaco hari urukurikirane rw'imisozi ya Mitumba. Amakuru avi Bukavu aremeza ko intambara yo kwigarurira Uvira itoroshe na gato. FARDC iri kigwanira igihugu cabo kugira ngo iki gisagara ntikigwe mu minwe ya M23 kuko vyagenze kuri Goma na Bukavu. Kurundi ruhande abasirikare b'u Burundi bagwanira umutekano w'igihugu cabo kuko gutakaza Uvira vyotuma umutekano w'u Burundi uja mu kaga. Uvira ni gisagara kidasanzwe mu bijanye n'ubudandaji. Iki gisagara ni koridoro nini cyane ihuza Burundi na Kongo mu bijanye n'ubudandaji n'imigenderanire hagati y'ibi bihugu. Hampande y'igisagara ca Uvira hari kiyaya ca Rusizi. Ikiyaya cyane gikoreshwa n'imigwi igwana kugira ngo yinjire mu Burundi mu buryo bworoshe.
mu gihe Uvira yo bimaze gufatwa na Mei 2023 vyotuma imigwi igwanya Burundi nka Rede Tabara n'iyindi bafata Uvira nk'ikarata yo gutera Burundi. Ingendo ya Mei 2023 ishobora guteza impungenge zikomeye. Kuba Mei 2023 yofata Uvira vyotuma itera Bujumbura mu mvugo yabo yo kubohora abanyamurenge bavuga ko bariko baricwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubucuti hagati ya Mei 2023 n'igisagara cy'u Rwanda navyo biteye impungenge. Mu gihe Mei 2023 yofashe Uvira, u Rwanda goshobora kugaba ibitero mu Burundi naho vyo bavyakozwe mu mpisho. Ubutegetsi bwa Bujumbura bwafashe ingingo yo kurungika abasirikare muri Uvira kugira ngo bafashe FARDC mu kugwanya Mei 2023 ngo ntibafate kino gisagara. Ariko ikibazo cibazwa niki? Bizogenda gute mu gihe Uvira yo bifashwe na Mei 2023 n'igisagara cy'u Rwanda nkuko byagenze kuri Goma na Bukavu? Nyandikira muri commentaire kubibona, kandi ntibagire gufyonda j'aime na subscribe.